kirongoyona nta kizira ntigishobora kurama. Ikintu cyose kirongoyona nta kizira, nta kizira mwarabibonye. Kizira abyara ntawungaba, ntawurashikana uwundi, ntawungaba abyara nta kimaze. Umpera no mu mperuka ni ba Mpomabizwa. Mpomabizwa icyo bakoze cyose cyasenyuka cyose. Bagenzi namwe bakunzi b'ikiganiro cy'Itaruzi ca Radio Inkinzo FM, turabaramukije. Sangwa amahoro ava ku Mana. Duheruka kubaganira ku ibanga ry'abashinganahe mu Burundi, mu gihe abateye igihugu uyu munsi baheruka gufuta urwego rw'abashinganahe bakarusubiriza urwego rw'abahuza. Abo bahuza ngo baratowe, abarundi tukaba tuzi mu Burundi ingene amatora agenda. Ni ukuvuga ko urwo rwego rugizwe n'imbonerakure. Ukaba nkako umukuru wa David Darongo izo mbonerakure ntiyatinye kubabwira izuba ryaka ko umugambwe wabo ari cyo gihugu, bivuga ko ari bo bonyene bene Burundi. Nkuko twabonye mu kiganiro giheruka, mu gushira urwego rw'abashingantahe nta matora yaba. Kugira umuntu yemewe kuja muri urwo rwego bamara umwanya munini bamwihweza, baraba ingene yigenza, baraba ko yoshobora koko kuzuriza abandi. Nkuko umushingantahe Zironi Cenzi yabidushikirije, umushingantahe yari afise ibanga rihambaye ryo gusubiza ikintu cyose mu gitereko caco Imana yagitetsemo. Yatubwiye ko Burundi bwa Nyaburunga bwari bwubakiwe ku nkingi zine: kiranga, umwami, abashingantahe bene Burundi. None ubutegetsi bwa David bwaraye bushenye inkingi imwe ikomeye y'abashingantahe. Uno munsi naho umushingantahe Zironi Cenzi atuganira ku nkingi ya bene Burundi. Bene Burundi bari bafise amabanga yahe? Ayo mabanga ya bene Burundi yari afise inguvu zingana gute? Bayarangura gute? Dutegereho umushingantahe Zironi Cenzi. Murakoze neza mwanya kugira amahoro n'umugisha, gusubira kuntera iteka kugira ngo nshikirize ijambo uno munsi rihagaze kwibanga bene Burundi bari bajejwe, nka bene Burundi, nka bene Sebarundi, nka basamuragwa b'u Burundi. Basamuragwa barazwe n'abasekuru n'abasekuruza, nabo barazwe n'abasekuru n'abasekuruza. Icyo gihugu cubatswe ku nkingi zine: kiranga, umwami, umushingantahe, mwene Burundi. Ejo bundi twayaze ingene abashingantahe bubatse, bafashije, baterereye intererano ngenderwako yabo, intererano ikomeye ivuga iti ikintu cyose gitegerezwa gusubira mu gitereko Imana yakigeneye. Iryo niryo banga abashingantahe bari bashinzwe, gusubiza ikintu cyose mu gitereko cyaco Imana yagiteretsemwo. Maze muri icyo gihe igihugu nk'icyo gifite abashingantahe nk'abo, nicyo gituma cyabaye ntavogerwa, ntahangarwa, ntaganzwa, ego kubera cyarimwo abashingantahe. Ejo bundi twagiye twumva ngo bene Burundi ngo basubiriwe ngo n'imbonerakure. Bene Burundi basubiriwe n'imbonerakure. Bene Burundi rero nibo basamuragwa wa bene wa Sebarundi, nibo Imana y'u Burundi yageneye kuronka iteka ry'ukuba bene Burundi. Oya, bene Burundi nibo gusa
bari basamuragwa b'u Burundi, icibare c'Imana y'i Burundi yategetse ko kirongorwa n'abashingantahe n'umwami na kiranga s'Imana tuzobisubiramo, maze izo nkingi zine zirongora Uburundi bwa Nyaburunga, zine ntanyiganyizwa. Turabisigura ejo bundi ingene vyagenze. Abadagi baraza bazananye n'abamenyesha mana bashasha, baza bazananye baranyiganyiza kirabatagati, baranyiganyiza kirabarungika, gushikaho bemera bakaja inama n'ingingo n'umwami Mwezi Gisabo, yemeza aserukira Imana y'u Burundi ka mubwiriza mukuru w'ico gihugu. Cyari gifise umubwiriza mukuru yari umwami, kiranga kaba kiranga nyene aranga Imana, abashingantahe bakagira uruhande rwabo, ntavogerwa. Umwami ntavogera abashingantahe ntibavogera umwami ntavogere kiranga, abo bose ntibavogere bene Burundi. Inzego zine zishigikiye zose uko ari zine ico cibare c'Imana. None ejo bundi ngo erega ngo amase ya kera ngo ntagihoma urutaro, ngo muheruka inzira muci, ngo duhomesha urutaro amase inka yejeje guta. Nta muntu ashobora guhomesha urutaro amase mashasha. Ntibibaho, ntibikunda. Atari amase ya kera ashobora guhoma urutaro ukarugosoza. Nta ushobora guhomesha urutaro amase mashasha ngo agosore arye. Ntibishoboka. Nivyo mubona biriko biraba. Turabishikako mu nyuma, ariko tubanze twihweze ibanga rya bene Burundi, ingene bubatse igihugu cabo, bitiriwe barazwe kurya data yanjaze, kurya se wantuze nawe yamuraze itongo ryiwe, akabasamura wa nyene itongo. Niko bene Burundi barazwe n'abasokuru babo ico cibare c'Imana. Ejo bundi baraduka ngo si vya bindi vya kera, ngo n'ahandi ngo ivyo ngo ni ivy'Abatutsi. Oya, si ivy'Abatutsi, ivyo ni vya bene Burundi. Bene Burundi bose hamwe. Eherara Uburundi bwa Nyaburunga, ico gihugu ntavogerwa, ntaganzwa, tahangarwa, cubatswe n'Abarundi bose, bene Burundi bose atawuvuyemwo. Igitangaje nuko abo bene Burundi bose bubatse igihugu kimwe, bakagiha intumbero imwe. Ico gihugu cubatswe, cashinzwe, cashigikiwe, carwanyuwe n'Abarundi bose, kandi bava mu mihingo yose. Abajiji bavuye Ujiji baraza basanga abavuye mu Gisaka
baraza basanga abavuye ikarama abanyakarama, baraza basanga abahima bavuye ruguru mu Buganda bw'ubu mu Rwanda, abo bose ntibavuye hamwe, ntibaziye rimwe. Abahutu ntibinjiye mu Burundi icyarimwe umunsi umwe bati ngo tugende mu Burundi, oya, umwe noneho ntibitwa n'abahutu. Baje arabajiji, baje arabahanza, abahanza bava ibuhangaza, abo bose baratororokana mu myaka ibihumbi n'ibihumbagiza, baraza buhoro buhoro, baratinda, baragwirirana. Kubera iki? Kubera ko bose binjiye mu gihugu kimwe, bagomwe ubwo Burundi bavuye bwitwa Burundi, babugomwe iki? Cyari igihugu kirimo amatongo, kirimo uburagiro, amatongo yo kurima, uburagiro bwo kuragira inka. Abo bimukira baraza bararima, barorora, barabumba, baracura. Noneho ibyo byose bituma bagwira, inka ziragwira, ibifungurwa biragwira, amasuka aragwira, imyambi iragwira, baronka ibirwanisho, baronka amasuka yo kurima, baronka byose. Bahuye batavuye hamwe, bahuriye ku ijambo rimwe, bahuriye mu gihugu kimwe, batavukana, bataziye rimwe. Umwe wese yaje mu gihe ciwe, mu gihe abikeneye. Baratinda buhoro mu myaka n'ibinjana, ibihumbi. Ubu duharura imyaka itari munsi y'ibihumbi 32 Uburundi bushinzwe, abandi baharura 40, 50, 100, ibihumbi amajana. Kubera iki? Ntabwo ushobora gusigura ingene abantu baza bavuye irya nino, umutorera ntawaje asezeranye n'abandi. Umwe wese yararaba akaza buhoro, cyangwa akabanza agatata, cyangwa bakaza bakamubwira bati bwa bundi inshuti yacu, ahantu twebwe turi, aho hantu ni igihugu cy'amata n'ubuki. Ati reka naje nogendayo. Kubera iki? Kumbure aho bahora yagiwe, kumbura aho yahora uruzuba rwateye, kumbura aho yahora amazi yakamye. Baragenda basanga icyo gihugu n'igihugu cy'igitangaza, barakigerera bose batavuye hamwe, baratinda baruzuza igihugu kimwe, imana imwe, ingoma imwe, intaha imwe, mwene Burundi umwe. Ivyo bintu, iyo ntambwe ntagereranywa hafi ku isi nzima, uretse u Rwanda rusa neza gutyo. Nta bindi bihugu bifise itunga ntagereranywa abasokuru bacu batugejejeho. Bene Burundi ngabo basangiye gupfa no gukira, basangiye imico n'imigenzo barazwe n'abasokuru. Iyo mico mu gifaransa bavuga les valeurs, n'imigenzo ni ukuvuga les coutumes mu gifaransa. Umuco niwo utuma umugenzo, imigirwa ishoboka. Ubanza kugira icyiyumviro. Umuco umurikirwa n'akahise, umurikirwa n'ibyo wabonye. Niho baca bavuga bati amase ya kera niyo bahomesha urutaro. Niho hajya bavuga bati
ijambo ry'umukuru urishima umukura, ijambo ryavuzwe n'umukuru aba yaryiyumviriye, umugani uciriwe n'umukuru nyabura ntupfe gushimurira hariya. ngo si bya bindi, si bya bindi, si bya bindi, aho si bya bindi atugejeje, si bya bindi. ubu turi mu gahinga ka Nyaganande, Burundi buri mu gahinga ka Nyaganande, nta tegeko na rimwe mu Burundi rikurikizwa. Twaza kubiraba kubera iki ntitwakurikije agateka n'amateka amategeko avuye ahagaze ku muco w'abarundi w'abasoko twabitereye hariya, naho tuzogera tudasubiye kwitiza. Niho bari batugejeje abasokuru bacu, bari barabigenzuye bati ikibereye Uburundi ni inkingi zine ngizi zizokorana, zidakoranye igitsure, umwe wese ahashinzwe, umwe wese akamenya ahahera n'ahahereza, kiranga akamenya ahahera n'ahahereza, umwami akakira akagira ahahera n'ahahereza, nawe agahereza abashinga ntahe bakakira bakagira aho batangurira n'aho bahereza. Mwene Burundi gutyo nyene, mwene Burundi niwe yashinga amateka n'amategeko. Umushinga ntategerezwa gukurikiza ariko araca urubanza, umwami ategerezwa gukurikiza. Umwami si we yashinga amategeko mu Burundi, si we yashinga amateka mu Burundi. Umwami yakurikiza amateka n'amategeko, iragi ry'abasekuru biwe, bagakurikiza amategeko yashinzwe na bene Burundi. Barabigenzuye bakavuga bati umwami agirwa n'abagabo. Ninde avuze ati umwami agirwa n'abagabo? Ni bene Burundi babigenzuye imyaka n'imyaka, bakavuga bati umwami adahagatiwe n'abagabo imbere n'inyuma, iburyo n'ibumoso, ntashobora gutegeka Uburundi. Umwami agize ati abagabo sindabakeneye, ntashobora kwima. Kananira abagabo ntiyimye. Aho harimo ukuri gushimitse, aho harimo umuco, bigatuma umwami mu byo akora byose ategerezwa kwishimikiza, kubaririkiza abashinga ntahe bamuhanura. Abahanuzi biwe barazwi, agategerezwa kubabaza ngirente ncehe bati gira gutya igihugu kirakira, kugezaho abo bashinga ntahe babonye vyanse vyabaye amazi, igihugu catabagaye vyarashika, gushikaho bongorera umwami bati mwami w'i Burundi vyagoye, igihugu catikiye, turagusavye wihe ubuki. Siwe yabwiha, siwe yagira ati ibintu vyagoye jewe nitahiye. Oya, baramubwira bati ego menya kugira amahoro, Uburundi bugiye mu ngorane, mu nzitane zidashoboka. None rero tanga, hereza, ni kuvuga hereza ubutumwa watumwe n'Imana, uhereze uwundi, samurako agukorere mu ngata, Burundi bubandanye, wewe ujabuke gende kwa sekuru w'abarundi, Imana y'u Burundi ikwakire, wewe hereza niwihe ubuki. Kugezaho umwami yiha ubuki,
abibwiwe n'abashingantahe, abashingantahe bahagaze ku mateka n'amategeko, ku mico n'imigenzo yashinzwe n'abasekuru bacu. Murumva rero umwami niwe yari Sebarundi, umwami niwe yaramuswe igihugu, niwe yakirwanira, niwe yarongora ingabo, niwe yari umubwiriza mukuru w'ababwiriza bose, ariko ntiyari mushobora byose. ariko ntiyavuga ngo ubwo abo bashingantahe ngo nibaje hiyo ngo ndabasubirije n'abanyoboka. Ntibyashoboka, ntiyabishobora, ntibyashoboka. Hariho ikizira n'ikitazira, hariho itegeko ntarengwa n'itegeko bashobora gusukamwo amazi, hari iciza n'ikibi. Ubu nta ciza n'ikibi, byose birasa, nta tegeko na rimwe mu Burundi ririho uno munsi turaza kubyiga no kubisesangura. Ariko ico gihe, igihe c'abashingantahe, igihe ca bene Burundi, aribo bategeka, aribo batora amateka arongora igihugu c'Uburundi bakurikije akahise kabo, bakurikije ivyo babonye, ivyo babayemo. Ayo mateka n'amategeko niyo Burundi bwakurikiza, niyo kiranga yakurikiza, niyo umwami yakurikiza, niyo abashingantahe bakurikiza. Nabo bayashinze ayo mateka n'amategeko bategerezwa gukurikiza amateka n'amategeko bashinze. Nta numwe, nta mutegetsi numwe yaba mu Burundi ari hejuru y'amategeko. Uno munsi mu Burundi, uno munsi uri hejuru, uno munsi igerekerezo rya 2025 Gitugutu 2022, nta mutegetsi numwe akora ikintu na kimwe akurikije amategeko. Bose bari hejuru y'amategeko, bose. Nta n'amategeko, urumva mu gihe bose bari hejuru y'amategeko bayicaye ko, bayakandagiye ko, nta mategeko aba akiriho, nta gihugu kiba kikiriho, nta bene Burundi baba bakiriho. Noneho babasubirije bene Mbonerakure. Ico gihugu ntagereranywa, ntakorwako, ntagondwa, cananiye abagugunyi bose. Abagugunyi bose baraje biranka. Ntawashoboye gutera Uburundi, ntawashoboye kukigaba, ni ntahangarwa, nta numwe kugeza uno munsi. Kandi nivyo, ivyo tuvuga nivyo. Abadagi baraje birabatagati, batireka dushire ku mukono amasezerano yo gushyigikira ingoma y'umwami. Si kubera ko bari bakunze ingoma y'umwami, nuko bari babonye ko yabarushije ubwenge rero bwa bundi ntagereranywa. Ingene Mwezi batashoboye kumwica, babigerageje, akabaca mu myanya y'intoke, bakamuhisha, bene Burundi bakamuhisha, akagenda gushika mu Burunga, akabacamwo. Ingene bahavuye, murabe rero ibintu ingene byari bikomeye. Umwana w'abantu w'ikiganda kwa Benyaguje, w'ikiganda bihume, si bihome ni bihume. Ingene yambaye inyambarwa z'umwami, bakaza bati uyu mwami turamuboyo, uba bati turamugatuye
biraheze bukeye bakumva Mwezi Gisabo nguyo nyakugira amahoro nguyo barumirwa bati iki gihugu nta kundi twobigira reka tuje inama n'umwami ntidupfe kujujuta dutaha twaba twambaye ibara bati reka twumvikane tumukingire niho basinya amasezerano yo gushigikira kumwami yoshigikira kuko leta y'Abadagi yoshigikira ingoma y'u Burundi ikabandanya gushigikira ayo mateka umwami yakurikije sayiwe yakurikije amateka n'amategeko y'abasekuru bene Burundi baciyemo mu myaka ibihumbi n'imbere yuko ingoma ishingwa i Burundi bene Burundi bariko biyubaka gushikaho bagira bati harageze ko dushinga ingoma imwe turongorwa n'umwami umwe twese tugahuza ku ngoma imwe ku mwami umwe ku mateka amwe ku mana imwe ku ntaha imwe kandi tuva mu mihingo yose tuva mu miryango yose abo bavuye hirya no hino bahuriye hamwe bagahuza imitima bagahuza intumbero bagahuza gupfa no gukira bati twemeranye imana imwe ingoma imwe intaha imwe amategeko amwe ashinzwe na bene Burundi nta numwe ari hejuru y'amategeko bene Burundi bashinga amategeko bamaze kuyihweza bakurikije imico n'imigenzo ya basokuru babo nta waduka bashingwa agira ati ngo jewe ngo ndagahana ngo ndafashe ingingo ngo ndakuye abashinga nta byo ndakuye bene Burundi n'abasubirije nta wumuntu akora ibyo nta wabyubahuka nta n'uwabyiyumviye ibyo bibaye ejo bundi ibyo bibaye igihugu cyatabagaye baragita kandi abantu bizogora basa naba wowe udafise icyo wishimikiye kiri hejuru yawe imana ntumbarire itegeko na rimwe ntumbarire inama n'ingingo no muri leta ntumbarire no mu nama nshingamateka na leta no mu mugambwe ntumbarire ariko ico gihugu ikadata turekera igihugu n'uwo mugambwe n'iyo leta bataje inama kandi ntaho inama yova hehe yoca hehe inama ihagarara ku mategeko mwashinze imbere y'uko iyo nama iba muteza kuba mwakurikije amategeko kugira ngo iyo mana mubwire muti ngo tugire inama twige ibi n'ibi inama ibitegekaniye n'ibyo muza kwiga bikaba bitegekaniye ari ibyo mushinze ikibiriraho mwebwe cyangwa umwe muri mwebwe muba muciye mu nzira mbi nibyo byabaye nuko twubatse igihugu cyacu Uburundi bwacu turabwubaka abasokuru bacu barabwubaka buhagaze ku mateka n'amategeko nta kizira ntiyavugwa ntibishoboka urugo ikintu cyose kirongowe na nta kizira ntigishobora kurama ikintu cyose kirongowe na nta kizira mwarabibonye nta kizira avyara ntawungaba ntawubashika buwundi ntawungaba avyara nta kimazi nyene
nta kimaze agira, ntacagirira umuryango, ntacagirira igihugu, ntacagirira komine, ntacagirira intara, ntacagirira Afurika. Aragitukisha, atukisha Afurika, aratukisha umwirabure. Kubera iki? Kuri we byose birashoboka, nta kizira, agaca abyara ntawungaba nguwo yabyaye. Abo bose ugasanga mu mpera no mu mperuka ni ba Mpomabiva. Icyo bakoze cyose kirasenyuka, cyose Mpomabiva niko bigenda iwe, niko bigenda iwe. Mpomabiva niko bigenda kandi niko bitegerezwa kugenda. Kuki nta tegeko na rimwe yakurikije kugira ngo afate iyo ngingo. Eheraba wewe uri umwubatsi utegerezwa gukurikiza amategeko y'abubatsi. Icyo bubaka cyose ari inzu y'ikirundi ziri ibigorofa byoryo, bategerezwa gukurikiza amategeko. Udakurikije amategeko uri umwubatsi, iyo nzira irasenyuka. Kandi kugira ngo iyo nzu ikomere, kugira ngo yubakwe ihagarare, utegerezwa guhumbira ibyubakisho bidasa: umusenyi, amabuye, amatafari, ibiyo n'ibindi byinshi. Ugakoresha ibintu bidasa. Niba ukoresha isima gusa cyangwa umusenyi gusa, nta nzu uronka. Niba ubaka igorofa aho iragusenyukirako. Umworozi ni gutyo nyene, umubumbyi ni gutyo nyene, umurimyi ni gutyo nyene. Bategerezwa gukurikiza amateka n'amategeko y'abubatsi, y'aborozi, y'abubaka amabarabara, y'abubaka ikintu icyo ari cyo cyose. Ejo bundi twagiye tumva ngo umuyaga nkuba ngo ntawukiri mu Burundi. Kubera iki? Amateka n'amategeko yose agenga uwo mwuga barayakura mu nzira, barata. Ubu umwe wese akora icyo ashaka, yubaka icyo ashaka, uko ashaka, inyungu yiwe gusa niyo araba. Igihugu nk'icyo cyubatse ibarabara ntirimara kabiri, cyubatse urugomero rw'umuyaga nkuba ntirumara kabiri. Ndetse hari urugomero twumvise bagiye ngo bubake n'imiliyari 54 hari amahera ku mpanda. Urwo rugomero baca baragenda izo miliyari 54 barazigabangana, hanyuma bati ngurwo urugomero rwanyu jana. Nta muyaga nkuba ushoboka. Kubera iki? Kubera ko barenze amateka n'amategeko yose y'abubatsi b'ingomero bashobora gukurikiza. Nicyo gituma Uburundi uno munsi buri mu kaga. Aho uca hose, genda hariho hose, nta rwego na rumwe rukurikiza amateka n'amategeko y'igihugu. Nta numwe agira ati wewe warenze amategeko, wewe warenze amategeko, rebuka imbere y'abashinjacyaha, wewe wishe umuntu, amatohoza natangure, wewe wivye, subiza intahe n'isasi, bakwishuze, bakubaze umuntu iyo yagiye. Nta muntu na hamwe, nta gihugu na kimwe ku isi, nta kintu na kimwe kibaho gishoboka atategeko na rimwe rikurikijwe.
niko abasokuru bacu baremye bubatse Uburundi buba intamenwa, niko bagisanze abanyamahanga mu 1985 gushika 1962 aho bashinguwe. Turabe ingene ivyahindutse mu vyerekeye amateka n'amategeko y'u Burundi. Amateka n'amategeko y'u Burundi ashinzwe n'igihugu na bene Burundi. Igikoroni giherekejwe, abavuga bati giherekanye n'abamenyeshamana baraje abo bantu babiri bati kuva ubu iki gihugu bwa mbere nticitwa Burundi, ivyo muvyibagire. Bwa kabiri nta teka n'itegeko na rimwe ry'u Burundi bizosubira kuvugwa ngaha. Ubu tuzokurikiza amategeko twitegekeye, igihugu cyacu cadutegetse, niyo gusa tuzokurikiza mu gutegeka, mu kurongora igihugu cyahora citwa Uburundi. N'u Rwanda byagenze gutyo nyene. Ubukoroni rero buvuga iki? Ubukoroni buvuga ko ico gihugu niba cyahora citwa igihugu nk'Uburundi, nk'u Rwanda, ubukoroni bivuga ko ico gihugu cyahora kigendera ku mateka n'amategeko yashinzwe na bene Burundi cyangwa bene Rwanda. Abo bahora bategeka igihugu cyabo, abo bene Burundi na bene Rwanda bahora biteze ko babatunganiriza bakurikije amategeko ashinzwe na bene Rwanda na bene Burundi. Ati kuva ico gihe ivyo bihugu ko ari bibiri bizotegekwa dukurikije amateka n'amategeko ashinzwe na mwene Kadagi na mwene Kabirigi kuva mu 1916 gushika 1962. Icambere gihinduka rero mu mitegekere y'u Burundi n'u Rwanda nuko kuva Kabeshanga aje gutegeka Uburundi n'u Rwanda, kuva ico gihe amateka n'amategeko y'u Burundi yaciye afutwa yose. Amategeko yahora arongoye u Rwanda yaciye afutwa yose. Imana y'u Burundi bayita Mungu. Byageze aho aho batwambura byose tukabyemera kandi Imana y'u Burundi, Imana yaremye byose, Imana aho twayaga ejo bundi, aho nabacira wa mugani w'ingoma ya Sakega, ngoma ya Sakega nababwiye ko ngoma ya Sakega yaciriye urubanza Imana n'urupfu. Ewe mwene Burundi waragahana gucira urubanza Imana n'urupfu. Uwaciriye urubanza Imana n'urupfu bati wewe ntuzusubire guca urubanza ukurikije amateka n'amategeko ashinzwe na bene Burundi. Ubwa mbere Imana ntuzusubire kuyita Imana y'u Burundi, yite Mungu. Twarabiyaje ejo bundi, Mungu ni ijambo ryavuye Zanzibar, ijambo ry'igiswahili aho rihuriye n'Imana y'u Burundi. Ariko baraza bati kuva ico ubu iyo Mana siyo iyo Mana y'u Burundi iyo ntahe y'u Burundi siyo kuri.
bati namba iyo mana siyo, iyo ntahe siyo, ayo mategeko siyo, ahagaze kuri iyo mana, ahagaze kuri bene Burundi, oya taha, ubu hakora amategeko dushinze twebwe nyene, bene Kadage na bene Kabirigi. Aho niho twatanguye kuyoba. Aho utegekwa na Kabeshanga afuse amateka n'amategeko n'Imana y'u Burundi, n'Imana y'u Burundi. Aho no twatanguye gukomeka. Noneho uwo munyamahanga araza ariko arakerebwa ati aba bantu bazohava badukorera amahanga, bazohava batwigarama. Bati umwana w'abantu yitwa Hans Meyer arababwira ati mvarero jewe natahuje nitegereje aba batutsi b'i Burundi, aba batutsi b'i Rwanda, aba batutsi b'i Ruha, mutabatujije cyangwa mukabahonya akagira ikintu muzokura muri ibi bihugu arabarahira. Erega bavyumvise nk'ejo, barakabika ngabo 57 baravyutse barivyukiranije bati abatutsi bo mu Burundi no mu Rwanda dutegerezwa kubahonya. N'ayahandi hoho ryarindi Hans Meyer yaduhanura igiye kuba bagiye kudukura amata mu kanwa, bitabaye turapfuye. Nivyo bakoze, ivyo byabaye kuva 59 gushika n'uno munsi. Turaza kuvyiga kugeza 62 ivyo bintu byarabaye, barabishitseko. Uruhande rumwe u Rwanda ruratikira, abatutsi baratikira, bamwe bahungira mu Burundi, abandi muri Tanzania, abandi mu Buganda, abandi Kongo, abandi ku isi yose. Kubera iki? Barayovye, bakurikije amategeko atariyo, twakurikiye Nyaringa, twakurikiye twihakanye Imana y'u Burundi, amategeko y'Imana, Imana abasokuru bacu bapfukamiye, abasokuru bacu bayita Rugaba, Rurema, Nyamwambarizwa mu gipfunsi. Nyamwambarizwa mu gipfunsi ni ukuvuga iki? Nyamwambarizwa mu gipfunsi ni ukuvuga ko ushobora gusenga Imana mu gipfunsi cyawe aho ugeze hose, aho ugeze hose. Nicyo bivuga, ntutegerezwa kuba uri mu isengero, ntutegerezwa kuba uri muri katedrale, ntutegerezwa kuba uri mu seminari, ntutegerezwa kuba uri mu misa. Utegerezwa kuba imbere y'Imana y'u Burundi aho uri hose, ukayisengera aho uri hose, icyo uri kurakora cyose. Y'ibyo itegeko y'Imana y'u Burundi. Abo baje kutubwira ko iyo Mana twebwe twemera, abasokuru bacu bemera, atariyo, bari bakwiye gusubira bagasesangura, bakiyumvira ingene Ngoma ya Sacega acira urubanza Imana n'urupfu, akabacira urubanza aruciye mu kuri, mu muco. Urupfu ruti nakubonye, ndakurya nyabura uri mushingi amenyo kwizose, ruramuvyesura. Azira ukuri kurya kwa gasore byamushikiye.
yazize ukuri, yazize ko yatsinze, yaciye urubanza serupfu, yaciye urubanza abaje kwigarurira Uburundi n'u Rwanda, abaje kwigarurira amateka n'amategeko yacu, abaje kuyafutanganya. Kandi twari mukuri, n'ubu turi mukuri. Ati ibintu bishoboka, aramwica nk'uko bishe Ngoma ya Sakega, nk'uko urupfu rwamuriye, uko yavuze ukuri. Turavye ingene Rwagasore yatsinze, ubuhinga yakoresheje burashusha rwose, burasa rwose na buriya Mwezi yakoresheje kugira ngo abace mu myanya y'intoki ntibamubone, bakica Bihume, umwami yabacitse. Babibonye gutyo bati nta kundi Uburundi reka tubureke naho twobigira. Birasa ubwo buhinga butihinguza, uwo mwana w'umusore atsinda amahanga, ubwo buhinga, ubwo bwenge, ubwo buntu, ubwo bwitonzi nibwo bwatumye byabaye ibirwanisho ntasubirwamwo. Urwanishije ivyo bitatu akagira ubwenge, agahirwa akaba umuntu yitonda nka Rwagasore na se, agahirwa akishimikiza ubuntu, ivyo birwanisho bitatu ntagereranywa. Byarabananiye gutegera, birabatagati. Kubera iki? Ntibategereye Umurundi carico. Ntibategereye ko umuntu arwanisha ubwenge, ubwitonzi, amurikiwe n'ubuntu ntatsindwa yinumiye, yitwengera, akavuga ati turi bene mugabo mwe muri jibo ndi mwene Mwamutse, namwe muri bene Mwamutse. Ariko arabwira abo yatsinze ati tugiye gufashanya. Akabwira Ababiligi ati reka mwebwe muri ngaha n'abandi bashaka baraza dufashanye. Ababiligi akababwira gutyo, akarenga ku byo bamubwiriye, akarenga ku byo bamugerageje, akarenga byose, akabirengera, akavuga iryo jambo. Ako n'amateka n'imico n'umugenzo w'abasokuru ntanyiganyizwa. Uwo muco, ubwo bwitonzi, ubwo buhinga, ubwo bwenge ntaho yabusomye. Anverse yize, Louvain yize, n'ahandi yagiye, ntaho biri. Gushika n'uno munsi ntaho byigisha, ntaho yabikuye aho, kubera ko ari Umurundi kandi yabaye mu Burundi igihe kirekire. Ariko biramwinjiramwo, akurikiza imico n'imigenzo y'abasokuru, ya sekuruza. Aratinda, ararwanya amahanga, arayatsinda, kandi ayatsinda neza. Umwana w'abantu yambaye ubuntu, yambaye ubuto n'ubutore n'ubwenge ndasubirwamo. Turogorora kubera amateka yakurikije, twarazwe n'abasokuru. Iragi ntasubirwamo, iragi ritabaho. Nico kintu gitunze Uburundi. Nivyo
dushimije gato bene Burundi bakoresheje yumva ko badukuye mu kaga itariki 18 ukwezi kw'icenda 1961 muri ya matora ntimwumva ko batoye umugambi wa Rwagasore 91% bakayamuha Uburundi bukarokoka ata wabiciye n'ikanda n'umwe Buruseli ntibabiciye n'ikanda harya Bujumbura harwa n'abantu biwe nta nimwe yabiciye n'ikanda nta numwe yabibonye ko bigiye kuba bose bari babizi ko bigiye abarundi bene Burundi bari babizi nibo bakurikije akaranga basigaranywe barazwe n'abasokuru batsinda neza nk'abarundi ntibivuze amazina barinumiye batsinda mu gacerere bigumira mu gacerere barabasomborotsa bararahira gitugumuka twatsinze ntidutsindwa twatsinze murabesha mwamwisha ariko ntawe uzogumuka biranga turikukira bukeye dusimbize tuja twumva ngo umwana w'abantu araje ati ubuhoho ati nagiye ndi Nyangoma nzogaruka ndinye n'ingoma ati ni ngombwa ko dushinga igihugu gishasha kitakigizwe na bwa bwoko na babandi bava mu mihingo yose igihugu kigizwe n'abavuye nabo ntibabaho ati njyewe nshaka ko hagira bamwe bakinjura batakinjuye bakibonera ko kandi ibyo byabaye itariki 18-19 mu kwezi kwa 10 ivyo yavuze byaciye bitaha niho baje kuyaza ikirimba cy'umwami baramwica birahera ararusimba umushikirangoma wiwe baramukomeretsa bagira bati byaheze arakomereka cyane aravurwa arakira ariko Burundi bwahagarukiye kumanga twarabibonye twaravyumvikanye twarabivuze turabisubiriye abo bakoze ayo marorerwa bakoze ikintu benshi batarategera uretse nuko batakurikije amategeko bakoze ikintu batarategera bari bafise ubutegetsi bwose unamashinga amateka kenguza amateka bari bo gusa ngabo uretse gusa kubura abatutsi ni ubusa bari bafise ubutegetsi bwose ariko ubwo butegetsi bari bafise nka bwose igisirikare nibo bari benshi mu kijandarume nibo bari benshi bati tutamaze abatutsi tudakoresheje ubutegetsi dufise ububasha dufise kugira ngo twice umwami umushikiranganje wa mbere tumwike tujaniranye dushe twongikanya mu Burundi bwose dushe duheraheza zina mututsi wese bati aho no tuzoba twitwa abademokrate Burundi bushasha nibwo barondera nubwo uwo munsi biratita 69 birasubira 72 biramuza noneho 88 Bugesera burasubira kwaduka 93 Bugesera buraduka kugeza n'uno munsi ibi bintu byo kudakurikiza itegeko na rimwe atategeko na rimwe rishobora gukurikizwa
kubera ko abategetsi bari hejuru y'amategeko yose. Umutegetsi wese ahari nta tegeko na rimwe akurikiza na rimwe. Gaparaye ujya gaparaye ndakurikiza amategeko ya generali ntakurikiza amategeko y'igisirikare. Ndashaka gituma mubona generali yiba agahembo kagenewe kaporali na jida na gaparaye n'umurikiri, akiba akubahuka, akiba agashahara kagenewe uyo musirikare yagiye gutara agahanga kiwe muri buryo bugaragwa bwa Somalia, yagiye gutara agahanga kiwe. Ako gashahara sindi cyandikize nako nyene arose ntibakamuhe, bakabanza kukadandaza. Aho umugore n'abana bari mu Burundi baratubitse, bariko barayagura, niyapfa nakazi kiwe. Umuntu adakurikiza amateka n'amategeko y'igihugu asa n'uyo atakurikije amategeko y'Imana y'u Burundi, atakurikije amategeko bene Burundi bashinze. Akagize ati nta mujenerali ajya yubahuka kuba matagenewe umwuzukuru wiwe. Ibi bintu bishoboka gute? N'umuvumo. Ibijya nta mwana yavuze ati ibi bintu n'umuvumo. Usanyira nta mwana umwe sindi umujanya kugira amahoro. Bijya yavuze nibyo. Igihugu bw'icyo kidakurikije amategeko namwe n'ay'Imana n'ay'igihugu n'ayo bo bishingiye na gato n'ayo bashinze bo nyene ubwabo ntakurikije. Igihugu bw'icyo ntaho cashitse, ntaho cabaye, si Uburundi bwa Nyaburunga. Ariko jewe ndagwa nkagaruka njizera mbonye ivyabaye kuri Mwezi yatewe, mbonye bene Burundi barwanira Mwezi bakamurwanira, kandi barirwanira mu by'ukuri, barirwanira bagatsinda bakananira abadayi, ababirigi bakabatagati bati mwodi mwakije. Mbonye irya ntsinzi ya Rwagasore, bene Burundi bose nka bose bamuhunze arya majwi. Rwagasore ntiyiriwe arahogora, ntiyiriwe aragira amanama menshi ngo ace hariya na bari bazi gusa ko hari umwana w'umwami abarongoye indongozi tazimiza. Nibyo bari bazi gusa, baramukurikira bamuhunda amajwi. Uburundi bwa Nyaburunga burarokoka. Barya Abarundi barya karya gatima, karya gatima ngira ngo gikazimanganye, barakitega. Jewe ndiyumvira ko karya gatima katumye Uburundi bwogorora muri urya mwaka. Wari hari amageragezwa adasanzwe iyo tariki ya 18 ukwezi kw'icenda 1961. Ubu umenga nta ukiyibuka. Harya atari Abarundi bari gushobora kurokoka kubera ubwenge bwabo, kubera ubuhinga bwabo, kubera ubwitonzi bwabo, kubera ubuntu bwabo. Nka Rwagasore, nka Muhirwa, Ngenda Ndumwe n'abandi barwaniye Uburundi. Atari iyo nzira nta wundi muntu ari kuhavyuka. Turahavyuka, turagenda, turogorora. Jewe mbonye ejo bundi Arusha, ndabisubiyemo Arusha, nuko abantu babona kumbure
ego niko, ariko ubonye amageragezwa twaciyemo kuva twikukira gushika Arusha, icyo tukazimagirika tukajyepfo tugatinda tugashika ahantu twese imigambwe yose tureke ibindi yose ikaja hamwe bati dushinge amasezerano yo gusubirana tugusubiza Uburundi ubumwe kubusubiza uko bwahora, kubusubiza mu mateka n'amategeko bwahora. Uburundi bumwe, bene Burundi bakabumwe, bakarongorwa na se Barundi umwe, bagasenga Imana imwe, Imana y'u Burundi. abo ntawe bakangisha ikintu icyo ari cyo cyose mu gihe cyose bakiri hamwe. Nibyo byabaye umunsi mwezi yatsinda, nibyo byabaye umunsi kwa Gasore yatsinda, ku bwaje nibyo byabaye barya amasezerano y'Arusha. Yewe nicyo mbona gikuru, hari abashyize ku mukono kumbure bafise akariganga muhogo ndabizi, ariko murazi ko bose inama nshinga amateka imigambwe yose, leta yose, imigambwe ya Frodebu n'abandi bose bakaja hamwe Daiprona, bakaja hamwe bakumvikana hamwe bose, barongowe na Mandela, ashigikiwe na perezida wa Amerika Clinton. Yagize nti iki ni ikimenyetso kitabeshe ko bwa Burundi ari ntavogerwa, ari ntahangarwa, ari ntaganzwa, agatima karagarutse. Iyo umuntu ako gatima niko gakuru, barihanuye bose ntawasigaye. Ndabizi ariko mbonye bijya byabaye Arusha, nacyo gituma aba bana b'abantu barongoye Uburundi bayashenye n'itegeko nshingiro n'iteka nshingiro rirongoye Uburundi ryamuka kuri aya masezerano, bakarisenya ku buryo noneho ejo bundi barabyerekanye ku buryo bw'amafuti atagira uko ameze. Kandi noneho yakugira amahoro Petero Nkurunziza nawe yarabyemeye. Muribuka hariho ahantu avuga ati ibyavuye muri arya matora arya yamuhaye ikirego cya gatatu, ati byageze ngaho, ati kwa kundi ahora yivugira, ati byageze ngaho n'ivyuma birafudika. Byageze aho n'ivyuma bifudika, ivyasubira kwandika navyo birenga amategeko, ivyasubira kwandika ivyo utegerezwa kwandika. Uburundi uno munsi buragaragara, nta tegeko na rimwe Uburundi ushingiyeko, uhagazeko, ugenderako.